kugaje mu gihe music industry yacu igihobaho. Nubaha akarero kuko twe dukeneye d'abord kwiyubaka twebwe ngaha papo yo kuja kubaka hanze. Hello Africa ifise significative yuko irasignifia yuko ari Hello Africa, turaramutsa Africa yose batumenye. But iwacu mwayakiriye gute? Capacity ya media gushobora promotinga media yo ngaha imeze gute? Nibaza yuko ugusohoka igihugu atari cyo kizotwubakira umuziki wacu. Je nagiye Tanzania, nagiye Uganda, nakoranye na Washington, ndi munsi ya management ya Buki Vlad, nakoranye na Estukiz, ndirimba na Asle, ndirimba na Urban Boys, ndirimba na Bahati na Otile, ndinga muhira. But the end of the day, ndi muri Wasafi, abantu baravuze yuko ndiko ndonona amafaranga yanje. Investissement nabishizemwo barasiguyangarura abarundi. Kuva uyu munsi sindasohoka kandi. Kuva umunsi Wasafi najya muri studio yabo ndabagana bagafata umurundi ko bishakiye. No, kuri nje ntibikunda kusuzugura umurundi ndakubona. Ndagukatira ibyo ufise nkabirondera ahandi. Sasa twaraciye inzira zimwe z'abantu bagenda badusuzugura mu bihugu byabo, kubera yuko bo bafise icyo bubatse, bafise amategeko bagenderako, bafise amasezerano basezeranye hagati journalist, artist, journalist, artist, DJs, bose bagendera ku kintu iki kimwe. Je nagiye Tanzania ngiye gukora show ya Konde Boy, yari wampamagaye, ari foto ya Satbi wigeze ubona? Hari foto ya Satbi wigeze ubona? Satbi bandika ati Satbi yagize niki ukuntu yavuye hariya, nayo wigeze ubona? Ariko franchement naratubibona Harmonize. Izo zose ni inyigisho dushaka natwugira. Dukeneye d'abord twebwe kwiyugara neza. Tumaze kwiyugara tugaca dutera system defensive. Defense yacu iri so down, iri hasi cyane. Ndishuwa yuko atamunyarwanda yaje ngaha imbere yuko indirimbo zabo zigira ngaha bose baza bakurikira indirimbo. Which techniques bakoresheje? Nuko kurigana fresh. Ndisatbi inzu yanje ni ngaha, pembere yanje hari inzu y'umubanyi, ahandi hari inzu y'umubanyi. Mu nzu yanje ndavugije umuziki kuri volume nini cyane. Umubanyi icyo gihe aragirame arashikirwa, kandi ashikiriwe bisigura yuko atabubasha afise bwo kugabanya atari muri iriya nzu iri kwivugira mu muziki. Ni ukuvuga urusaku lezeko z'umuziki nyarwanda, nuko kuno bagiye bavuza ivyabo, barabikunda, baravyaamplifia ku mubanyi, turashikirwa. Tanzania barasakuza lezeko ziradushikira. Uganda hose batanguye kubaka ivy'iwabo,
kubaka ibintu by'iwacu si satibi wenyine, kubaka industry murakenewe. Hakenewe ko abajournaliste bicara bonyine ubwabo bavuga bati uno munsi tuduza naka, kandi umuntu umwe ntiwoduza umuririmbyi. Dukeneye ko aba DJs, ndabibira akabanga, hari aba DJs ngaha bagiye hamwe bamaze gutangura ibikorwa, baduza uwo bashaka bakamanura uwo bashaka ku neza y'igihugu no ku rindi kote ku neza yabo. Ariko si ikintu twagiye hamwe twese ngo tujye hamwe ngo kigirire inyungu ibice bitandukanye by'abantu, atagukumira abasigwa n'abasangwa. In this music industry biriko birakura cyane. Rero DJs bagiye hamwe, ndabazi bari mu maparticipa bariko baragerageza kunga umuziki w'u Burundi n'u Rwanda. C'est très bien, ni ibintu byiza, nta kibazo kuko marshe yacu ihuye n'amarshe yo mu Rwanda turunguka. Ariko system defensive y'ibihugu bibanyi byacu Tanzania, Uganda, system defensive iri très fort, irakomeye cyane, irabapermeta kwataka. System defensive ni iki? Ntukeneye ngo ndazibiye umuziki nyarwanda, ntushobora kuwuzibira ndazibiye umuziki wo muri Tanzania, ntibishoboka. Ahubwo wowe fata decision zawe ziha agaciro umuziki wawe. Umuririmbyi amaze kugira amafaranga, umujournaliste arashikirwa, YouTuber agashikirwa, mwese twese turashikirwa. Ariko imbibe zacu ziruguruye. Jewe kugira ngo mpenetre hanze biracyagoranye, harava. Ndabateye inkuru rero kuri icyo kintu cya system defensive na system ya attack. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 muri Uganda Abatanzania bari barahinjiye, Abakenya barahinjiye, Abanigeria baje 2010 a 2011, Abagande baravyana bati ntibishoboka, bariyunga nk'aba DJs, abajournaliste n'abandi kugira ngo bace icyo kintu. Bagiye hamwe amaseminaire yamaze hafi 6 months, amezi 6, bariko bavugana kuri industry yabo. N'ibyari twebwe turicara ngo tuvugane kuri industry yacu, amaseminaire inshuro 2 3, abajournaliste, abartiste ngo twicare hama dufunde iki kintu. Ni gake ariyo system yavuze ibere ya teamwork. Ntidufise teamwork ni icyo nshoboye kiyongereza ku cyo Rwanda ashoboye, kiyongereza ku cyo Eva ashoboye, ku cyo Jackson ashoboye, hakavamo ikintu big thing. Rero muri Uganda bashaka bavuga bati turariha tax, umuririmbyi wese apa hanze tuguza kuriha muri Amical, atuza kuriha muri Amical, ishyirahamwe ry'umuziki ry'abanyamuziki muri icyo gihugu, haba mu mafaranga bakayakoresha ku nyungu z'abaririmbyi bo muri icyo gihugu. Abaririmbyi baraja hamwe barakora indirimbo yo gupunda aba DJs bose bavuze indirimbo zo hanze. Aho ni muri Uganda. Inyuma ya umuririmbyi wese leta yabumviye, umuririmbyi wese wo hanze yaza muri Uganda yategeza kuri ikori biri double, kubera ko ayandi yashagenda mu kigega cy'abaririmbyi. Aya mahera yarafashije cyane mu gutegura ibiteramo byinshi by'abaririmbyi, byatumye ama companies nkaya nka Bike, Wasini, Go Fresh bahurumbira cyane ibiteramo bya bene igihugu. Hama abene igihugu baboneraho kuza bahura cyane mu biteramo gushikaho, kuko
communication ni ikintu cya mbere, gushikaho bikunda, barawukunda umuziki wo muri Uganda, barawukunda cyane kurusha, baba barasinze urugamba. Mu Rwanda mu 2009 inyuma yaho Tom Close, The Ben, inyuma yaho Tom Close, The Ben, Kwikavuyo, Medi bahejeje Universite y'i Butare, baragiye hamwe barakompoza ikintu cyitwa team yabo. Iyo team kubera yuko bobo yari team y'abantu bari hit cyane icyo gihe, sizwa mwibuka mama hiyo izi ndirimbo zose murazibuka. System ya attack y'igihugu kibanye ntiyatanguye cyo cyangwa no munsi yatanguye haize imyaka, kandi twaragwanye cyane kugira ngo umuziki wacu ushobore kugira kwidefanda. Bagiye hamwe baravuganye ku giciro abaririmbyi bose bategerezwa kuronka kuri buri concert, ku buryo urondeye Tom Close byasha biba ngombwa yuko ahamagara ati ntugende bataguhaya ya ni kuvuga ibyo byose byabaye. Habaye iki? Team work. Abantu bagiye bashyira hamwe bafata decision imwe, ikiza kibagana cyose gitegeza kubacako, kikagendera muri règle du jeu kumvikana. Ibyo bintu byarafashije cyane, kuko ndibuka yuko n'abamenyesha amakuru baciye baza akabirya muri 2011 Mars. Indirimbo za Uganda zari zafashe cyane u Rwanda, indirimbo za Tanzania na Farious na Lolilo baba baravuzwe mu mashine yose server y'amaradiyo yose yo mu Rwanda, hasigara 10% y'indirimbo z'abanyamahanga muri server z'amaradiyo yo mu Rwanda. System productive iratangura batangura guproducinga, no kuvuga ugaye ibinyobwa byavuye hanze utegereza gukora go fresh nyinshi cyane zikwira abantu. Production zaba murazumva zifise quality kandi ziri hot cyane, zifise quality kandi ziri so hot done. Ndabesha why they are so organized, they create issue ku Nyundo havamo ibikoko, haba mu nyandiko, haba melodies n'ibindi. There is something ifise originality akora ku buryo indirimbo yose ushimenya ati this is Rwandan music. Why tuguma tuvuga Rwandan music? Nijye abantu bagoma bavuga tuzibira abanyarwanda, tugire. You can't, brothers and sisters, you can't. Work hard, love your people. We need love, gukundana each other. Ingufu bafise zavuye mu rukundo bakoresha, zavuye ku mashuri n'amashuri papa n'amashuri twicara tukiga. So Abatanzania twaje abanyarwanda ngine byagenze 2011 barafutana na 9% y'indirimbo z'abanyamahanga zose, kandi they did it ku neza yabo kandi barabikoze neza, ahubwo bakwiye amashi kuko resultat après 10 ans ngiyi parce que umunsi unyarwanda no mu Nigeria
niyo yamwinjiranye kuko yaraprosepeje mu Uganda mu Tanzania yarashize kule, and now uravye audience ya concert zabo n'aba Nigeria, but here audience ya concert zacu ni Rwanda. Kandi gose si ikibazo parce que icyo ukoreye utegereza kukironka. So twagiye Tanzania, Diamond Platnumz aza aciye miyarara, c'était la même année nanje nasohoye inkuru y'ukuri haheze nk'amezi 3-4 asohoye Mbagala, ndabesha. They have a big country, bafise igihugu kinini gifise 46 million companies. Nta myaka ya stop intambara bigeze bagira, because jewe mwiye Mozambique niki nibateye imbere nuko ndakubwira ati 2010 narahobahovye ndaguruka ndagaruka ndaba fresh. 2015 ndasubira ndasubira kandi kwiyubaka. 2017 ariho natanguye kuriwa kuri show 1 million. Mfise 6 years 7 years ya carrière. Dufise population iri uneducated, uhereye kuri producer, journalists, artists n'abandi, very uneducated. No kuvuga nta na kimwe narinzi ku gaciro kanje, nta na kimwe umuproducer yarazi ku gaciro kiwe. Okay, Tanzania Diamond aje azana na speed idasanzwe. Hari abantu bavuze bati il a fait collaborer avec Diamond, monsieur mon grand. Oui, il est. Ça c'est vrai. Les collabos birafasha ku expandinga, but il a payé $40,000 muri rujya mwaka. No musi c'est à peu près ça $20,000. Mbira Double J yokura sa $20,000. Mbira D1 yokura sa $20,000. Mbira aho Dramati yokura sa $20,000. Muri iki gihugu with industry iri down, you can't. So fani vyifuzo because of what? Nitwubatse turajagaye niyo bipfa. Diamond araza barana aba investisseur baramufasha barinvestisa, aza afise mind iri so smart, nukuvuga yuko uri sharp, uraprevena error, uririnda error ava kuyinjiramo. Okay, uraheba something, ikintu gikomeye kubera yuko ufise ikintu ushaka gikomeye kurusha. The sacrifice ibimaze give them byose, and the pays kwa igihugu kiri economically hejuru biramufasha. Diamond ansiga konguru yuko inasatura mabavle 2014 we aza kuba yibereye hariya mu Nigeria everywhere, and here njewe nsigara ndapambana na bene wacu ko bakonvenka yuko indirimbo zora ari nziza, and bene wacu bakavuga ati si nziza, ya Diamond ni nziza kurusha iyo n'urukato sohoye no loba prayer sohoye inyuma iyo n'urukato. Kabuji yasohoye iyo n'urukato, naka asohoye iyo n'urukato. Investor barabibona, baraba Facebook, baraba hose, bace baratumanura agaciro. Turamanuka down. Even big artists ngaha bagiye imbere kuvuga ati indirimbo z'abandi ni bikato, bafise audience yabo irabibona, bamwe barabitrustinga ko abaririmbyi baririmba inkebe, bari b'abarundi baririmba inkebe, agaciro karabura.
babandi twamamaza dushira hejuru baca bararonka isoko. Diamond rero tugarutse yaje ashira ko valeur plus que Juma Nature yabikoze umuziki wabo, ushobora à la hauteur. Ni umuntu umwe yadugije umuziki muri Tanzania, surely yasanzeho abantu nubakiye, ariko hari ahantu yafashe arabishira hejuru cyane, ubona ko ari Diamond, ariko inyuma yiwe there is a big team, plus de 100 personnes, harimo aba-investors, testers, ndetse n'ujya kwambika ikirato muri video Timoma. So nadonda ngo ibihugu bitatu byagiye birubaka industry yabyo mu buryo butandukanye. Bamwe bakufye ntibakufye bavuze batamnyamahanga aze ashira amahera y'ikori muri amicale ishiremo itegura chaque 3 mois ibikutera mu by'abaririmbyi. Okay, companies ziravyumva zashira nk'amafaranga abantu batanga gukunda ivyabo. Bavuze ko ari Rwanda Ben Rose baje university n'ubwenge bwinshi bwo bishobora kujira ibintu byabo neza, barubakira abana bamwe bose tubona investment byafise bra. Okay, ils ont réussi. And Tanzania, Diamond, yaje ari smart, work harder, and arakonvenka inama shiga amateka zaho, arakonvenka everywhere, birakunda, barabaha icyo bashaka, birakunda umuziki azana n'abandi baririmbyi aribo tubona barevani bagode babaye benshi. Abo nabaje hafi yiwe, ariko hari n'abandi bamurabiye baraba bakuru bera ivyo yakoze. Sasa twebwe Onaneu turi hehe muri team work, turi hehe muri organization, bishobora gukora ikintu n'umuntu umwe ngo gishobore bikunda. Abajournaliste bisaba yuko bishara hamwe kandi boss binaze kiturere bakagira ikintu kimwe bafundika kitabaye yuko nta muntu abinjirana. Abaririmbyi nuko nyine kugira ngo tugende dutera intambwe. Navuze ariko ndishira ku kibazo cya kubera iki badasohoka. Okay, icya kabiri wavuze ngo naka yavuze ngo muziki quality kuri jewe maze kumva umuntu avuga uko sinota umwanya wanje ndamukurikirana cyangwa ndagirane no parce que je ndazi music industry ukuntu ndayizi, sishaka guta umwanya kumwiyumvije uko kuntu uyo turamushize pembeni tugakora ibyacu nakakora ibyiwe, kuko yavuze ibyo yiyumvira ni liberté yiwe, nta n'umwe mufise ko bubasha. Okay, ibyumviro byawe n'ibicanye n'ibyanje ntuzombona, genda ugushaka. Ariko abantu bavyumva kumwe bari he ko tuguma twumva abatavyumva kumwe, abakoze amakosa ngo naka yagize ikinigi. Twebwe tubona ayo makosa niki turiko turakora. What we do kuvuga ati naka yagize uko no ntacyo bifasha, kuko ngo bara music ya Rwanda ngo ntiyagira umuririmbyi yinjire, ntacyo byo gufasha. But work hard.